Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Luka. Muri rya misi Yezu yabariye abigishwa biwe ati: Umwana w'umuntu abwirizwa kubabara menshi, acibwe n'abashinga ntahe n'abakuru b'abasaserdoti n'abigisha, yicwe, hanyuma azozuka hashize iminsi 3. Yezu yongera abwira bose ati: ushaka kungendanira niyihebe yikore umusaraba wiwe wa misi yose ankwirikire. Nkako uzoshaka kuronka ubuzima bwiwe azobubura, nawe uzobuheba ku bwanje azoburokora. Mbega bimarira iki umuntu kuganza isi yose aruhiye guta ubuzima bwiwe canke kubwonona? Dushemeze ijambo ry'Imana. Imbere y'abantu hari ubuzima n'urupfu, uzogira ico ashimye nico azohabwa. Ni mu gitabo ca mwene Siraki kigabane ca 15 umurongo wa 17. Bavukanye twaraye dutanguye ca gihe kiroranye c'ikarema, rwa rugendo dufata tugenda tugana akanyamuneza n'intsinzi ya Pasika. Nigihe rero cyo gusenga, kwibabaza no gusabikanya arizo nkingi zitatu zishimikiyeko ikiringo c'ikarema. Twagitanguranye wa mugigwa wo kwicisha bugufi mu gusigwa iminyota, ikimenyetso cyo kwisubirako no kwicisha bugufi. Abakurambere barazi yuko aho hambere bavuga ngo wavuye mwivu none uzosubira mwivu. Tukiyibutsa ko turabantu b'intege nke, atarirenga ricaka, atagahora gahanze, maze bwa bwiza tugira bimwe ducamwe bikatunezereza, ya magara meza tugira hahandi wumva uhagaze neza, ukibuka ko rimwe na rimwe ugwa ugaheza ukicisha bugufi. Amashami yarari n'ubuzima kubisandasanda by'umwaka uheze agaheza agacika umunyota. Mugo tukibuka ko umunyota ushobora kumeramwo uturengarenga tumeze neza, tugaheza tukagirira neza ubuzima bwa muntu. Aho tubona byose umengo vyaheze, Imana igaheza igatangura bishasha muri twebwe. Kugira ngo rero dushikire iyo ntambwe nziza yo kwisubirako iheze ikadushikana ku kanyamuneza ka Pasika, umukama duhamagariye kumenya guhitamwo neza hagati y'ubuhigwe n'amarushwa, hagati y'ubuzima n'urupfu. Mbere nk'umuvyeyi mwiza akacagira katwereka aho twotora. Kera nahora mbona badutumye abavyeyi ibi vyuko muca mugenda ku mabarabara gufata amamodoka bajana nta vyariho, baca bakubwira n'ahantu hagufi woca kugira ntoruhe gose. Mugabo haraho twahitamwo n'ibindi kugira ngo uze guca gukina n'abandi bana ukaca wicira washaka kure. Ico gihe rero biraheza bigahanga wewe nuheze ukaruha. Umukama ntadufata ku gakanu kuko yaturemanye umutima w'ubwenge, umutima ushishoza. Umuntu rero si igikoko bazirikira ahantu hanyuma kikagumaho. Muramaze kubona impene, sivyo? Hariho abazibona nk'ibitungwa, hakabamwo n'abandi bazibona nk'inyama, kandi ntituri bakeya bazibona nk'inyama. Impene uyizirikiye ahantu ubona yuko umengo niho heza, iragerageza ikarisha. Mugabo uyirekuye ntuzi yuko yorisha hajya.
hariho izica ziruka mu muceri, hariho izica ziruka mu biharage, hariho iziruka mu marara, kandi zizi neza yuko zishobora guhendwa. Ntavyo ziba zizi, mugabo wewe ubuzi yuko zishobora guhendwa, ico gituma uzigerera aho zirisha. Umuntu rero si nk'igikoko, yaremanye ubwenge n'ubwitonzi, afise ako gatima kuguhitamwo. Ni naho rero Imana icitwereka inzira nziza irimwo n'umuhezagiro, nayo si yindi ni ugukunda iyo Mana, umuntu akagendera mu nzira zayo. Uraho ngo utora neza ugatwagwa neza, iyo uhisemwo neza uraheza ugasagwa n'imihezagiro y'iyo Mana. Natwe rero nitugira ukwemera gukomeye muri Kristo Yezu, we kinja ritayegayega, ndongozi y'ukwemera kwacu. Uguhitamwo nabi aribwo bwabugararije umuntu akora yabizirikanyeko, bigira ingaruka mbi. Umuntu agaheza agapfa ntarambe mu maso y'Umukama. Uwahisemwo nabi araheza akamera nk'umuguruka utumukanwa n'umuyaga, inzira yiwe igahereza kugutakara. Ni vyiza kandi n'ingirakamaro ko duhitamwo ubuzima hakwishora mu rupfu, niho imhezagiro yobandanya isaga ubuzima bwacu. Ivyo navyo tuzobishikako mu gutega yo mu Mukama no mu kumwihambirirako, ibizoheza bikadushikiriza ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye. None muvukanyi, urahitamwo vy'ukuri ubuzima? Naho uhitamwo urupfu n'umuvumo, ukagira gusha no kugoka, ukabura vyose nk'ingati menye? Naho ushigikira ikinyoma kugira ngo bikunde ube urimerererwa neza? Mbega uragira igishika c'ubuzima budahera, twama turiko turaririmba ko twipfuza? Kugira ngo dushikire ubuzima tankomanzi, Yezu atweretse inzira dutegerezwa gufata. Ni vy'ukuri si ugusemagura amasoro, ariko akagoye kokerezwa kagori, akagumye nako bakagumako. Dusabwa guheba ubuzima bw'iraha, tukikorera umusaraba wacu, tugaheza tukamukwirikira. Abandonner la vie de la facilité. Muri no nkuru nziza, Yezu ariko amenyesha biwe ko agiye kubona amagorwa menshi y'ikivumvu azomushikana, ariko kunina hazwa bwizuka, burira ntibushika ku mpeshi. Arinza biwe ko bizobagwa ko giturumbuka, acamenyesha ko ushaka kumukwirikira, ushaka gutorana na ubuzima, ategerezwa gufata inzira y'umusaraba Yezu yafashe ngo akize ubwoko bw'abantu. Ukwivako, ukwiheba, nukwibagira kahise, ugushaka kwacu, ivyifuzo vyacu, tukabihereza Yezu ngo aheze atugenze uko ashaka. Niho dutegerezwa kuvavanura n'imigozi yo muri kahise, ivyumviro vy'amaronka, amacakubiri, ivyicaro, ishari, inzigo n'ibindi vyose vyama biriko biratuboha bikatubuza kuva hasi ngo dutambuke. Tugaheba ubwegito n'ubugaba bwose kugira ngo tube ibiremwa bishasha, dukurikire Yezu atabifashe. Igitangaje nuko mu gihe ca none abantu biruka inyuma y'ubuzima bworoshe, nabivuze la vie de la facilité, bakibagira ko atawurya katamugoye, kandi ko ushaka umuce acika ijoro. Bahunga imiruho, bakama bashaka kwiyamira mu kanyamuneza ka Pasika, badaciye mwikarema, bahunze ububabare n'amaganya vyo kuwa gatanu mutagatifu. Nimwe nabusanga bashaka gutunga batarushe, atamutahe batanze, bigaheza bikabavyarira amazi nk'ibisusa, tugaheza tukama mu ngorane mwama mubona turimo. Yezu ntarya umuntu watuzoshaka kurokora ubuzima bwiwe azoburokora, nawe uzobuheba ku bwanje. Uzoshaka guheba ubuzima bwiwe azobubura, nawe uzobuheba ku bwanje azoheza burokore. Ati mbega bimarira iki umuntu gutunga ivyisi vyose ariko aruhiye gutakaza ubuzima bwiwe? Turiruka rero inyuma y'ubuzima bworoshe, tukibagira ko inzira y'ikirari atahandi hereza atari gutakara. Tugarondera ubuzima tabubabare, ariko twibagiye ko wagowe aherekeza uwagotse. Urajya bike rero wiryamire kare, wigumire mu Mana. Mu ntango zino karema bavukanye, nibiki wewe ubona wohindura mu buzima bwawe
ngo witegure Pasika neza. Uriteguriye kwakira amagorwa ya kino gihe ca none kubera ubuzima budahera wizeye? Imbere y'abantu hari ubuzima n'urupfu, uwuzogira ico ashimye nico azohabwa. Muze twisabire kumenya gushishoza, guhitamwo neza mu buzima bwacu, twoye kujana nyabahururu, twoye kugwa mu ruzi tugwita ikiziba, niho twokwikorera umusaraba wacu atabwoba, ubuzima bwacu bugaheza bukuzura mu Mana. Mwese ndabipfurije ikarema nziza.